umeze gute none ikibazo oya nturire ndagusabye Mbona ibi bitu basi cameraman kumba yiyahure kweri oya ibintu ntibibaho nta musore nkawe yiya ku buzima ufite ikibazo ikihememe mu buzima bwanje ntabwo bumeze neza mfise ikibazo cy'ubuzima bwanje ko n'umwanya mushobora kumbura abakunzi banje aho bankunda mu muziki w'u Burundi mwebwe ama TV mwadufashije mu support ya buri munsi katuba hafi niyo mpamvu nababwiye ko nashaka kumumbaza byinshi ihangane sivyo nturu wa mbere kandi nturu wa nyuma hama itangazo ku bakobwa umuntu wese uzi yuko baba warahuye na Emelite genda nawe wipimisha urabe kuri muzima je nico novuga no kuri kwimana nta n'ibindi norenza STV every story matters. Fans muraho murakomeye mumeze neza je ndaho meze neza ndashima Imana nkuko muri ko murambona kuri micro ndameze neza cyane reka rende bifuze nibihe vyiza mwebwe muri ko muradukurikirana ndabifuze no kubandanya muroranirwa aho muri hose uyu munsi rero babasha ikintu nobabwira nje kuraba Emelite no muririmbyi aririmba muri Master Music aririmbira muri Master Music rero agize imisi ari mu bibazo ari mu bisanga ari mu biyashu urumva mu bintu nyene bitameze neza niyo mpamvu rero nacenda ndamurondera mvuye kumuraba ku kazi aha nasanzwe dandariza impuzu mu Ruvumera niho ngiye kumuraba rero ndamubura bandangira yuko yoba yaje ino ngaha kuri cameraman ngaha kuri Paroisse Saint Augustin hari hancanze niho rero bandangiye yuko ari mugabo reka ndamutelefone kwanza ava yuko ninjira sima vesanga ninjiye mwisengero batinjirayo izisa telefone kanje na Allo ni sawa hewe rega je naje kuraba nga anyo kuri Paroisse Saint Augustin ndinga imbere ya portail sohoka kuri hehe imbere ya portail kuri Paroisse Saint Augustin niho ndi sohoka naje kurana nakuze ku kazi ngo je ndamusange mu ishamba cameraman tugende turabe ivyo bintu biko birabera mu iryo shamba nyaruka iyo map yo mu ishamba gaemwe igishamba ryo kwintu biza nabi ntamenya tumbereye inyamashamba asharega nyegera tujane nimvura igomba igwe rero ubona tumberehera nta bintu vyiza bibera mu ishamba abantu b'Imana munkurikire tugende ndamurondera mbwiye yuko ari ngaha mu ishamba namaze no kuruha ishamba ry'abandi ryoyo usanga ari inyuma y'iki gisaka Emelite Emelite man uri hehe bro mw'izina rya Yesu cameraman ingo ndagusavye mva ubwoba none ko ntamubona mana yanje tugende hariya mva n'ubwoba mwaya mashamba y'abandi
we bro uri hehe bro rega naje oya hamani harateye ubwoba oya ntawe uri ndagoba ngo tugende ikigongwe ibiri shamba je ndarishoba yo hariyo n'amahwa yo Fabi we cameraman ingo hewe ndamubuze no kwimana yo imishatsi yanje kirafatwa ni n'amahwa uriya si mbona hariya ndagusabye urabishe suriya mbona hariya umviriza nta bintu byiza bibera mu ishamba Yesu Kristo we none nko mwiri shamba no kwimana we bro am I right meme Yesu Kristo ugomba wiyahure eme oya nukuri kwimana ndagusabye nizere basi ko iki kiziri kutakizaye kugira uciyahuze oya basi ndavyizeye basi sivyo umeze gute nisamese neza ko ikintu ne wicaye aha bibaho ibiki bibaho nabonye atamu n'umashoro kuja mu buzima bw'iwanje mitamo kuba numva umengo no bajewe jenye nuko mwibera kwanje oya basi haguruka tuve mwiri shamba basi no turaganira mwiri shamba basi ariko mwana refunye mumbwira ko mu nkene ni mware muzanyemwe ariko Jesse nende ko ndagusanga mu ishamba haguruka tugende sivyo ingo tugende basi umbwira ikibazo ufise tugende cameraman ibintu birabaye ndanse haguruka bro tugende ariko mu mbabarire musanze ni mu byanje hari ibyo ndimo ngaha mu mbabarire basi ufise ikibazo ki ibibazo nivyigira bihera mu buzima ariko uhisemwo kwiyahura basi eme napfuye kara no iki kiziriko wari kugikoza iki none eme basi ufise ikibazo ki mbwira ndagusabye haguruka basi haguruka umbwira haguruka bro gira ifa sivyo umeze gute none ikibazo oya nturire ndagusabye Una ibi bitu basi cameraman gumba yiyahure kweri oya ibintu ntibibaho nta musore nkawe yiya ku buzima ufise ikibazo kihememe ibibazo ni byinshi ku muntu nivyigira bibura ico nagibwiraje bwisigurira tuba mu buzima kugira twigishe basi wabuze umuntu uragwaye bimeze gute byabaye byiza yuko je numva ko no kwiberaho je nyene ngibera mu biti nk'inyoni bivanye n'ivyo ducamo canke n'ivyo turiho basi kibazo kirihe baje niko ndakubaza ikibazo umusore nkawe nkaza kukurondera ukambwira ngo ndagusange mu ishamba kweri ibibazo ufise atari Imana yabikemura nubwo no bikubwira ntabyo wokemura basi umeze gute bazi haburi iki byiza wogwa mu buzima bwawe utekanye hama nanje nkaguma mu bwanje nindi ufise ubuzima butandukanye mvize ndakubwira jewe naciye ku kazi wabo sivyo ndababaza ati emerite ari hehe ngo aduze hariya anye ngo kuri paruwase kumbe waruje no mu ishamba aje gusenga ndi mu masenga aha niho basengera hamwe urabandwa ikiranga kwera aha niho basengera basi ufise ikibazo iki hagiye uri mu buzima ukabona yuko hari ibintu bitagenda neza cyangwa wumva yuko atamumwe yo kwinjira mu byawe uhitamo kuba woba ubwawe uri wenyene atanumwe kuvangira mu buzima umuno mwanya mbona umengo muri ko muramvangira cyane byiza oya umviriza ndakubwira banzo haguruke kwanza haguruka tuganire uhagurutse sivyo nusuye kwicara haguruka ariko bisubiye jere kandi agusubireko ego ibibazo twese turagira ibibazo sivyo jewe narinje kukuraba sivyo narinze kuri mu biyashu mu bisanga ariko sinarinze yuko ushobora kugera kuri etape yo kuza ngaho gatora ikiziriko
umvize ndakubwira raba ingene wambaye raba ikirato wambaye raba ipantaro wambaye raba wambaye isaha raba ingene ubere wambaye agapira raba telefone yawe amarori yawe ugomba wihora ikibasi urahise hama ngende Jesha kumbwira ikibazo ikintu coba cagukuye ku kazi ukaza mwiri shamba kugira wiyahure hari ikibazo nyabaki nakubwiye ko umuntu yari mu buzima bwiwe atayumva yuko ari umuntu umwe ubumvangira naje ngaho niyumvira akayaga atarumwe karamvangira atagwamo umusanza aho ntekanye nitekaniye je nyene ndagusavye umbwira ikibazo ufise sivyo jewe sinaje kukurabira ubusa kumbe ndafise ikintu no gufasha reka tuzobona natwicaye muno mwanya sivyo ndimwe mu rumengo ngomba barira nyimba waje konda oya ndabigusanzemo ntegerezwa kubikubaza none ibintu ndagusanzemwo urazi ngene nazunguruse hariya ndiko ndaguhiga nakayashu kabize hama nce ngenda nakubonye nce ngenda ntamenye ikintu mfite sumstar nka muri ya ibintu kweri mbwira basi nibiki byatumye nuko nyene numva ko nobaje nyene habaye iki bivaye n'ibibazo muragenda aracamwe ibibazo nyabaki nyimba wumva ufise ubuzima bwiza hariho ubwo hari mu bitaro canke hariho ikimuga tubayeho mu buzima butandukanye ufise ikibazo kuri jewe cyangwa ufise ikibazo c'ibindi bintu kuri wewe shaka kumenya ikibazo ufise ibibazo byanje navyo wakemura naho no bigukora nibo byishe amasengesho bikemura je ntacu ndagutera amasengesho ku paruwasi naye ko no havanja gusenga basaba ikigongo Imana uje gusenga uze kwiyahura mbe byanse ko wiyahura tumapfa nkava ndagufashe ubukoze ngo umuntu yashaka kwiyahura ngura mufasha kugira bikunde ndagufasha kugira bikunde kugira ubone uko atamuntu numwe yiya ku buzima aco ngimaze kwinosi mvume ngo byotuma bibuko nibiki ubuzima bwanje ntabwo bumeze neza mfise ikibazo cy'ubuzima bwanje ko n'umwanya mushobora kumbura abakunzi banje bamwe bankunda umuziki w'u Burundi mwebwe ama TV mwadufashije mu support ya buri munsi katuba hafi umunsi ndahari emela itejo ashobora kuzazoba ndahari canke ni umwanya mushobora kumbura bivaye n'ingwara sanzwe ngendana Agwaye ikiyeme nasanze ingwara ngendana ntari niteze ntazi ko yoshikako imwe numva ku bandi ariko no munsi nkaho niko ndabaho mbabaye umutima wanje umva kuko umengo naco ndi umva yuko umengo notuma mvaho kwino Agwaye ingwara nyabaki nisanze namaze kwandura sida umugera wa sida oya banzu urindire kwanza nta bintu by'ama emotion sivyo je nta bintu by'ama sentiment nzana mu bintu ikawuka sivyo kawuka mbwira neza ugwaye umugera wa sida niyo mpamvu nababwiye ko nashaka kumumbaza byinshi ihangane sivyo nturu wa mbere kandi nturu wa nyuma ndabona nivyo nobishura mose usakananga hasi none ndakubaza kubera iki wasi wabikora mutikingiye basi ntiwari uzi kugenda n'umugera wa sida mu buzima dukora ibintu tuyaza ko ari ukuryoherwa ariko bikarangira wiboneye ko niboneye ko suvuga ngo nabigiyemwe ari uko nari ingwaye ahubwo nayandujwe nabo man uri ku miti ho ko ndafata mike uko deja nagiye kliniki ya 9 bimenye yaciye ukwezi kumwe sinarinzi uko ivyo bintu byombaho navyumva ku bandi sinarinzi ko vyonshikira ariko ndagerageza kunywa imiti nyene gahoro umvize ndakubwire jewe vraiment numva n'inguvu zo kubandanya ikiganiro ziheze vraiment umvize ndakubwire ncambere coco no gusaba nturu wa mbere kandi nturu wa nyuma sivyo ubuzima burabandanya urafata imiti sivyo ntushobora rero guhagarika akazi ngo wiyahure ngo wiyaku ubuzima motife ngo usanze urwaye mugera sivyo nturu wa mbere nturu wa nyuma weco no gusaba genda sivyo ntumba je ndabikubwira basi nk'umugenzi wawe genda ntuzusubire uragira abana babandi kandi umutikingi numva ko Burundi bwose wobumara hama itangazo ku bakobwa umuntu wese uzi yuko baba warahuye na emelite genda nawe wipimisha urabe kuri muzima je nico novuga no kuri kwimana nta nibindi norenzako kandi tuje tugenda nyamusubira ku kazi canke utaha muhira utahe muhira kuruhuka sivyo ibi bintu ntibibaho ibi bintu je sishobora kuvyemera tora amarori yawe tugenda bro wiyica duhari kweli ya tugenda jimbere STV fans
ndababwira nzobavumbura jewe. STV, every story matters.